ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike uretse Ibururi, Makamba no mu Rutana mu ntara ya Burunga hamwe no mu Ruyigi mu ntara ya Buhumuza hitezwe ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera aho bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura ahatari hake mu gihugu cacu uretse Ibujumbura no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura hamwe no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike, nayo Muramvya mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera hakaba hitezwe ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza Ibujumbura no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:09 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:20 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.